kiganiro ugwaruka mu iterambere, televiziyo yanyu yaragendeye ugwaruka ruhurikiye mu mashirahamwe akora ivyuma bibundikira amagi akongera akorora inkoko kijambere. Mwishirahamwe PMC barashoboye kutwereka ubuhinga bagezeko bwo gukora ivyuma bibundikira. Nkuko twabiyagiwe n'urongoye iryo shirahamwe yaratubwiye uko iciyumviro caje cyo kugira atanguze iryo shirahamwe. PMC ni kuvuga ni PMC mu kunyafunyo mu majambo yose n'ishirahamwe riri mu rurimi rw'icongereza twise Purity Manufacturing and Incubation Company. Ni kuvuga mu rurimi rw'ikirundi ni ishirahamwe rikora amashini abundikira hama rikongera naryo nyene ubwaryo rikabundikiriza. Ishirahamwe nk'uko mubivuze ryatanguye mu gihumbi 2018 nije natanguje nazanye kino ciyumviro nk'uko ari genda yirongoye gushika n'ubu. Ico ciyumviro cavuye hehe? Cari gifise intumbero zibiri. Nagitanguye ndi ku ntebe y'ishure hano nagomba kurangiza amashure yisumbuye. Nagomba kurangiza amashure yisumbuye no kuvuga mu gice ca mbere ca kaminuza ariyo bita baccalaureat. Nkaba nashaka nabonye bagenzanje baheza amashure bakaja mu ibarabara, abandi bakaja gukora ibindi bintu bitandukanye, mugabo ubuzima nyene no kuvuga yuko bugoye. Nanje maze kubiraba niho niyumvira umugambi nokora mu migambi myinshi nari mfise woshobora kumfasha nkaronka akazi hama gashobora guha akazi n'abagenzi. Mu mugambi bise kuva kurigi basubira kurindi baratumenyesheje intumbero yabo naho bipfuza gushika. Nahereye ku mugambi nari nise kuva kurigi gushika kurindi. Nena wise mu rurimi rw'igifaransa doeuf ose byasigura yuko umuntu afata irigi afashe avuye kurigi ashobora kuronka inkoko zibundikira, inkoko zita amagi. Ariko ibyo ndabibonye bivanye kugira ngo ndabikore nk'akazi byategereza kumusaba ivyuma bibundikira. Ni muri iyo ntumbero nahavuye niyumvira icuma, ukuntu no kwikorera icuma kibundikira. Ibyo byatumwe nuko turavye kw'isoko izonga iwacu ivyo vyuma atabihari, gica gituma nkoresheje ubwenge nize canke nkakoresha ibyo nagiye mbona nko kuwacu twarazitunze. Ati mbe nokora iki kugira ngo dushobore kuba noronka ico cuma kibundikira. Kuvuga turavye twahereye gushika aho tugeze, intambwe yoyo irahari. Biraboneka si agasebeshwa rumuri kubaze aho twarahereye. Uti mwatanguye gute? Je maze kubona yuko umugambi maze guhitamo umugambi wanje wo kuva kuri gushika kurindi, abona ko akeneye imashini, haci hakurikira igisata cyo kurondera uburyo. Narafashe umwanya udasanzwe kugira ngo ndabeko noronka uburyo, ariko biragora. Niho narose umugenzi angurana 30,000 ndetse aranabingabira. Ndatangura gukora imashini yanje ya mbere. Maze gukora imashini yanje ya mbere aho hani mu kwezi kw'icumi mu 2018 niho nabandanya tugenda dutera imbere, dutera intambwe. Twahereye ku mashini bahindukiza n'amaboko, hama tukaba tugeze kwizi mashini zonyene zihindukiza. Muga hagati yo haraciza twita amasemi automatique. Ni kuvuga naho nyene uhindukiza muga amagi yose ukayahindukiriza icarimwe. Nk'uko rugendo kubijanye no kuvuga intambwe no kuvuga iraboneka, kuko twarashoboye gukora imashini zikwiragira mu gihugu cyose. Kugera ubu tuvugana twamaze kugera ku rugero rw'imashini zababa gato 270 zimaze kuba zikwiragiye mu gihugu cyose cy'u Burundi, duhereye kwayo manuelle gushika tugeze kuri automatique. Ni kuvuga intara yoba yatugura imashini nke dukuyemo intara imwe gusa ndende ya Cankuzo, zindi ntara zose zamaze kutugura n'imiburi imashini ubu zitatu.
rero tubandanije ku ntambanyi ntizabuze, intambanyi ziriho kandi n'ubu turacyazibamwe. Intambanyi ya mbere nyamukuru ni yuko dufise novuga umutahe ukiri muto, tudashobora gukwiriza abakiriya ku mwanya wabyifurije n'ikiringo babishakiyemo. Turacyakora icyo twita dukoreye kuri komande, tugasanga umukiriya hariho igice ahama imashini yiwe akaza kuyitora aje kuriha amafaranga yose aho yari kuza ayisanga ku isoko. Hama ikindi nacyo ntiturashika dushobora gushikana imashini ku isoko buryo bw'uko mu mamangazini yose umuntu ashobora kuzisanga. Hama ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'akamaro, nababwiye yuko nkitangura nari natanguye kugira ngo ndabe yuko nokwironkera akazi, hama ndonkera akazi na bagenzi banje. Byarashobotse, jewe ku bwanjye nivyo bintunze, niko kazi nkora guhera mu gatondo gushika ku mugoroba kakangaburira. Hama ndamaze gutanga akazi ku bantu bashika 12. Ivyo ntivyibonekeza ubwo nyene, hariho abahembwa umushahara wo ku kwezi, hakaba n'abandi bahemberwa icyo bakoze mugabo akazi kama. Hariho n'abandi tudashobora guharura bakora ari uko habonetse ibikorwa byinshi canke ari uko bikenewe. Abo turafise abatari bake. Hama mu gutanga akazi n'ubundi byarongereje gutanga akazi, kuko abo batuguriye amamashini hari abagiye kugezwa ayo mamashini bariko barabikora umwuga. Ni kuvuga n'akazi twatanze mugabo atari ako twatanze biboneka, mugara akazi kariko karabafasha. Iki cyumba nyene turiko tuvuganiramwo, iki kigo cyacu ko bitunganijwe kigizwe n'ibice novuga 2 nyamukuru. Nta biro bitomoye turaronka. Igice cya mbere nico kubundikiriza arico cya kino cyumba. Hariho n'ibindi vyumba birimo amamashini nk'uko mwabibonye. Aya mamashini yo babundikira nk'amagangahe ugereranije? Nk'uko mubibona aha muri iki cyumba cyonyine nyene dufise imashini ziri ubwoko butandukanye. Hari ibundikira amagi 1400, hari ibundikira amagi 1056, hari ibundikira amagi 708, akongera akabaho ibundikira amagi 352, akongera akabaho n'ibundikira amagi 120. Ni ukuvuga ayo mashini atandukanye kugira ngo twereke n'abakiriya ko dukora ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga rero igitigiri c'amagi dufise ngaha c'imashini gishobora kubundikiriza ngaha uteranije uca uvyumva ugaca urabona yuko bishobora kuba biriko birashika mu 3000. Mvuze ayo yuko ari 3000 saya gusa, kuko no mu bindi vyumba hariyo amamashini atandukanye. Ni ukuvuga turageze ku rugero rwo kubundikiriza amagi n'imiburi 600 ku kwezi. Arivyo dushaka kuduza kuba twoshikana ku rugero twifuza, ari urugero nininya cyane. Hama ku bijyanye n'iyo dukura amagi biragoye mugabo birashoboka. Hariho aborozi dukorana bamenye umugambi bwa mbere, boroye inkoko zishobora gutanga amagi meza umuntu ashobora kwifashisha, naho agahaze gatabuze tutararonka inkoko ku rugero tubyifuza ko amagi yose mu butandukanye arimwo, bivanye novuga mu gifaransa amarase atandukanye umuntu adashobora gucaronka nk'uko abyifuza. Inkoko ikwiriye ku isoko ubu ushobora kuba turonka amagi yayo, ari nayo twe dukorerako cyane, n'amagi y'inkoko bita Gruyira. Hari izindi nkoko nyinshi twaba twifuza ariko usanga tutaronka ayo magi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Arico gituma dusaba leta rimwe na rimwe kugira ngo ishobore kuba yarafashe umugambi w'inkoko mu ntoki. Twarabonye ko kigoro kabonetse nko gushyiraho ikigo cy'Igitega
centre agricole de Gitega ko yofata ikaturonderera inkoko zitandukanye kandi zo mu mugwi wa mbere izo no kwita pure paranto canke n'imiburiburi bakaturondera izo mu mugwi wa mbere zakomotse kwizo nkoko mvyeyi kw'ivyo bishitsi mvyeyi kugira ngo natwe abantu basanzwe bari mu Burundi dafise amikoro akwiye gushobora kuja kugura amagi mu bihugu vya Buraya mu bihugu vya Aziya nk'Ubuhindi n'ahandi dushobore kuba kuca tuyakura hafi. Icambere na mbere duherako no kubashimira abantu nk'abo nabo gutera amashurwe kuko hari benshi bakoze ibikorwa vyiza vyinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu batashoboye kumenyekana usanga hagumye hamenyekana abantu bamwe gusa. Rero turabashimiye hama tugatera kamo n'ayandi mateleviziyo ubu twarabonye ko hari amateleviziyo menshi atandukanye ayakora ku rubuga nkoranyamabumenyi yaba yamenyekanira mu buryo novuga buciriritse ko yokwegera abantu nk'abatwebwe canke abandi bantu bafise imigambi bakora kumbure ico gikorwa bakoze hampande yo kubafasha kubamenyekanisha baraba babafashije n'abandi kumenya ibyo batari bazi. Tukaba dusaba ibinyamakuru bitandukanye ko bokwiha intumbero yo kwegera na cane cane urwaruka kuko nibwo usanga rufise amikoro make na cane cane mu kumenyekanisha ibikorwa vyabo bakabafasha bakabegera kugira ngo ibikorwa vyabo bimenwe n'abategezwa kubimenya bimenwe n'abari mu makungu ni naho bishobora kugirira akamaro abo nyene babikora bikongera bikagirira akamaro no kubavyumviriza. Iryo shirahamwe kugeza ino saha rikaba rikoresha urwaruka rushika kuri 13. Bamwe mu rwaruka baratuyagiye ivyo bakora bongera baratubwira akamaro ribafitiye ndetse baragize n'ico bakebura urwaruka rukireze amaboko. Akamaro ni kanini cyane kubera duhejeje n'amashure nta kintu umuntu aba arishitsako mugani urabona twararose akazi turaronka amafaranga tutazeye inzu turaronka yo kwifashisha tukanafasha abatonyi bacu nk'ubu ugasanga araciga nko muri primaire ukashobora kumugurira agakaramu washoboye kuyaronka nk'akamonotero urundi rwaruka nuko rutoreka kuzera inzu ugasanga ruko ruta umwanya wabo w'ubusa ahubwo ruta umwanya ruhiga ubuhinga bwokora kugira byiteze imbere. Nk'ubu nk'akarero nk'umwene wacu urabona yashitse ku iterambere natwebwe ibishomeri yaraduhaye akazi tukaba twicaye ngaha tukaronka ayo kwifashisha amatera. Ariko naho biruko intambamyi ntizibuze haba kuyoboye iryo shirahamwe yaratubwiye ibibazo bahura navyo agira ko asaba leta y'u Burundi ko yobafata mu mugongo ikabaronsa aho bakorera. Hama tugatera kamo leta ndetse n'abagira neza kuba boshigikira abantu bafise imigambi mito na cane cane urwaruka bagashobora kubegera nimba ari kubarosa aho bakorera nka twebwe ngaha tabuzi kano dukoreramwo nimba ari kubarosa ingurane kuko urwaruka rutangura gukora tangurane rufise canke uburyo bukwiye bafise bagashobora kubegera bagashobora kubashikana bakabaza indoto zabo kugira ngo bashobore kubahindura indoto zabo zije mu bikorwa. Ni muri iyo ntumbero bizoteza imbere ico igikorwa cyabo byongere biteza imbere n'igihugu. Mu rwaruka rukorera iryo shirahamwe yaragize ico asaba leta y'u Burundi n'abagira neza. Nka leta ikuntu twoyisaba iturose nk'ahantu dukorera twidegenza tugashobora kubaka nk'inzu novuga nka puraye tuvuga ati ni iwacu ridirabe tashobora kuyubaka uko ejo nta uroza ko twirukana twagize intambamye tukabura amafaranga yo gupanga
JCTV kandi yaragendeye n'urundi rwaruka ruhurikiye mu ishirahamwe Citrapa Plus na koperative Kokoriko inkoko ivyara inka. Nkuko twabishikirijwe n'umuyobozi wa Citrapa Plus akongera akaba president wa koperative Kokoriko inkoko ivyara inka, yaratubwiye uko batanguye gukora, intego n'ihangiro bafise, nawe yaragize ico asaba leta. Mu gusozera twaragendeye ikigo kiri mu gisagara hagati muri Mukaza, aho koperative Kokoriko inkoko ivyara inka rikorera ubworozi bw'inkoko n'amadendo. Shadrake Irakoze asanzwe aserukira iyo koperative imbere y'amategeko yarashoboye kudusigurira ivy'ico kigo. Citrapa Plus mu majambo yose kwatashoboye kwitahura n'ingoga ni centre d'incubation et de transformation des produits alimentaires. Canke mu Kirundi ni kigo kijejwe kubundikiriza amagi no guhingura ivyo ibifungurwa. Tubuze ibifungurwa gituma tashizeko ivy'inkoko gusa, hano dusanzwe duhingura ibifungurwa vy'inkoko gusa, duhingurwa n'ibifungurwa ushaka gufungura abantu nk'ubuyi nk'amaji atandukanye. Rero tongeye gushimira cyane gose televiziyo tugendeye, turashaka kubabwira bimwe mu bikorwa nyamukuru ikigo gifise kiko kirakora ubunyene n'ivyo cifuza kurangurira abarundi n'amakungu muri rusangi mu misi iri imbere. Rero nababwiye ko sanze mpagarariye amasosiyete abiri, sanze rero hagati aho ndi n'umuyobozi wa koperative nk'uko igihugu duhimiriza gukorera mu makoperative. Sanze ndi umuyobozi kandi wa koperative yitwa Kokoriko, munsi akajambo kariko kavango inkoko ivyara inka. Twabyise guco kubera ko inkoko ni kimwe muri kahise canke mu mico n'akaranga y'Ikirundi ifise ikivuze mu gihugu cacu. Kandi ni bworozi bumwe buto buto bushobora gufasha ikintu gihambaye cyane gose mu miryango yacu. N'inka nico kuko muri kahise k'igihugu canke mu mateka aranga igihugu cacu Burundi ni ikintu gifise akamaro kanini cyane kandi gafise ico kivuga. Rero twavuze Kokoriko inkoko ivyara inka kubera ko dushaka guhera hasi, inkoko nk'ikintu gitoyi ariko inka nk'ikintu gikuru kandi citeka. Rero mu migambi twahisemo kubanza guhera hasi tugatera intambwe tuduga hejuru cyane. Iyi ni mashini mubibona nkuko mwabibonye, ni mashini zibiri zitandukanye ariko zikora igikorwa kimwe. Iyi mashini mubona hirya n'iyindi kumbure mudashobora kubona ngaha kubera ko iri inyuma, nizo mashini twatanguranye muri company yacu tugitangura umugambi. Rero izi ni mashini kuva yuko zakozwe zongera zishira ku isoko n'abarundi ubwacu, kiretse ko bifashishije bimwe mu bikoresho usanga batuma mu mahanga, ariko iyigira kabiri ni mashini nashoboye gutuma mu mahanga. Ubundi nkuko nkunze kubiganiriza abantu, ibikorwa ndabikoze professionnellement imyaka 2, ariko ni kimwe mu gikorwa nakuze nkora kuva nkiri umwana c'ubworozi bw'inkoko. Ariko imyaka 2 iraheze ntanguye umugambi novuga ko wagutse cyane gose wo kugwiza imiswi nifashishije ibi vyuma bikomakomeye, kandi ko bishobora gutanga umwimbu w'imiswi n'imiburiburi 3000 buri ndwi zitatu. Urumva ko ari urugero runiniya wa production, bituma umuntu ashobora kugwiza inkoko uko avyipfuza gusumbaho dukoresha inkoko zacu z'ikirundi zikabundikira amagi 2, 3. Urumva kugira ngo ronke imiswi 100 byarabigoranye cyane, ariko no munsi ubuhinga bwarateye imbere, dukoresha ivyuma byabigenewe abazungu badukoreye, kiretse ko mwabonye ko n'abarundi tugeze kuri niveau yo kuvyiteranyiriza. Ikigo cacu ni nubwo navuze ko ari ikigo kijejwe kubundikiriza gusa, ntikibundikiriza amagi y'inkoko kuko iyi mashini rurangira kandi yakozwe ku buhinga bugezweho, ubuhinga nyene buteye imbere cyane. Ishobora kubundikira amagi yose de volaille, amagi yose y'ibiguruka ashobora kuboneka kandi ashobora no kubundikirirwa mu mashini, kiretse ko usanga atavoragurika rimwe. Rero iyi ni mashini ishobora kubundikira imbata, amagi y'imbata, amagi y'inkanga, amagi y'idendo. Intambanye mu Burundi ntizibuze,
kiretse ko taboreka gushima aho tugeze kubera ko nimba je ndabishoboye uno munsi seje ngenda bikora hariho n'abandi bariko barabikora hariho ibihe twakuze twege tugikura tucaruka twakuze tuzi ko inkoko tuyironka ari uko ivuye mu mutoyi ariko uno munsi abaherereye ngaha barayironka byoroshye ibyo nivyo nobanza gushima ko kumbure twege tumaze kubishikako ariko intambamyi zibuze kubera ko abazi cyane ubworozi bw'inkoko n'ubworozi bukeneye ukwitanga kudasanzwe kandi kuri mbirimwo n'ubuhinga bukomeye cyane ubwo buhinga rero si bwo kubundikiriza gusa ariko n'ubuhinga bujanye no kugwiza izi nkoko turiko turagwiza kubera ko inkoko kugira ngo uronke inkoko nziza itagwaragurika utegereza kuronka imbuto nziza cyo twekika mu Burundi cyo nshatse kugera ko nuko tubuze aho dukura amagi ariyo mbuto nziza yo kugwiza cyo no kwita rero mu gifaransa ko turabuze ibigo bikomakomeye bishaka kuduha inkoko nzeye cyo noshikiriza leta canke abanyamitahe batandukanye canke leta yoyo ibishoboye canke ama organisation international usanga ubunyene tuvuga ko mu Burundi turi mu ikanguro cyo mu burimyi n'ubworozi rero ntibihutire kurima umuceri n'ibindi canke ibindi byose bataranze kuraba imvo nyamukuru mbega n'iki gituma mu Burundi inkoko zitagwira nko mu bindi bihugu n'iki gituma inkoko izimvye ku isoko biva ku bintu bibiri nyamukuru je maze kubona kandi maze kugira ko conclusion nk'umworozi ni kwera ko mu Burundi abarimyi ni bake no munsi umuntu aronka ikiro c'ibigori kizimvye ikiro c'isoya kizimvye bigatuma umuntu muri bwa bworozi bwiwe akoresha umutahe mwinshi inkoko azogera gufungura yakosomye amahera menshi bigaca bituma adandaza igiciro kiri hejuru ikigira kabiri kubera ko tugwiza za nkoko z'amageneration cyo no kwita urunganwe rwa kure ni inkoko zica zivukana amagara make bigasaba ko umworozi yamana imiti nyinshi cyane yamara ziha nivyo rero biratuma ico no kuvuga amadepense aba menshi mu bworozi bigatuma rero inkoko yawe kugira uyikure mu gaswi irindi kura yagutwaye umutahe munini ya cyane rero nkatumirira leta canke leta nyene ubwayo ihimirize abagwiza tungu canke abafasha mu mugongo ko leta yamari leta yamifise kandi ibihugu canke amaorganisation bakorana mu vy'iterambere badushireho ikigo gikomeye cyane gishobora kuduha inkoko nzye hama banashire ingufu cyane gose mu burimyi n'ubworozi cyane cyane amasereyali ariyo avamwo ivyo kurya by'inkoko niho abariko baragwiza inkoko bazoronka inkoko nziza umuswi mwiza wa generation hagufi utagwaragurika bizotuma biha courage n'aborozi kubera ko ababigerageza kenshi barananirwa kubera ko baronka ya nkoko iri vulnerable tegerero muri societe iwacu hambavu yuko twatanguye natwe kuzigwiza bigoranye amagi tukarinda kuyatuma hanze y'igihugu n'ubu turacafise intumbero n'umugambi wo gushiraho ikigo gishaka kubundikira ayo magi avuye ku nkoko mvyeyi kuko niyo ngira akamaro niyo ya nkoko niyashikira umwanya umunyagihugu ashaka kubundikira kurera izomworohera kurera itagwaragurika bigatuma akora akunguka ubundi niyo ntambamyi nyamukuru zibiri zambaye nuko ivyo bijyo kurya vy'inkoko birazimvye bivanye n'uburimyi bwacu utaratera imbere kigira kabiri turacaronka inkoko zigifise amagara make zigatuma umuntu azikurisha imiti bikamuzimba turashima ko umugambi wacu wateye uje imbere twebwe ubwacu turashobora kubikora kurabona ko ari ko bikorerwa mu muryango aha mu muryango tuhaba turi abantu ndwi umwe wese ni responsable w'igikorwa icarico cyose hama abava hanze y'ikigo bashika bane ibirenge ivyo rero ko tubavuga ko abo twahaye akazi niyo barabagutse kubera ko abantu baza kutugurira inkoko nabo babijana mu miryango yabo bagaca bangaje abakozi bazikurikirana abo rero natwe twishiramwo mu babafasha ibirenge ivyo rero ubu tugezeho dusigaye dufise n'abo turungika kuri tele turasigaye dufise umuveterineri dukurikiranira inkoko akongera agakurikiranira inkoko z'abaguzi rero muri rusangi akazi ko karatangwa kandi
turabyishimira. Ibituma ni bibiri, tugikoresha uburyo navuga ko tutatera imbere cyane gose cyangwa amamashini canke tugitangura ibikorwa wasanga ibintu byose natwe ubwacu ata experience turagira, bigatuma bimwe bipfa mu kutamenya. Ari naco gituma jewe mpimiriza abantu kwitaho kubanza kwiga imbere yuko uja mu mushinga canke mu gikorwa icari cyo cyose. Hari subira inyuma gatoyi, usanga dufise ishuri ryigisha ibijanye na Avicor gikorera aho hepfo mu Kinini, kandi ryaratanguye ibikorwa ejo kuwa mbere. None munsi kumbure abariko baratwumviriza bashaka kuzotwitura bakiyandikisha mu kwiga ibijanye no korora no gutegura imigambi, cyo twiga kwa plan d'affaires. Turabigisha korora, tukabigisha no kwitunganiriza projet. Rero iyo bishitse tugahomba abamudandaza canke umu entrepreneur ntigera cika intege, duhomvye no munsi eje tugakoresha izindi mbuvu tugasubiramo, gusa tukama turiga mbega nahomvye kubera iki, ukarondera izo mpamvu zatumye iyo kosa riba ko itosubira kuba. Cane cane rero twitaho gukurikirana resource canke aho kura imbuto yawe ushira mu mashini. Amfisi yo gukurikirana neza aya maparametrage y'imashini, ni byiza ko ukurikirana n'irigi iyo warikuye ko rifise amagara meza. Donc kamenya yuko umuntu yaguhaye irigi afise inkoko mvyeyi nziza zitagwaye, kugira ngo nawe bazishira mu mashini izogire gutera imbere irigi mu buryo bwiza, uzoronke n'umuswi mwiza. Samagi ayariye yose dushira mu mashini, amagi dushira mu mashini ategereza kuba ari ay'inkoko zahuye, inkokokazi zibana n'amasake, kuko niho ushobora kuronka irigi riri féconde canke mu Kirundi irigi ryabanguriwe. Donc nazi ko inkokokazi yose canke ikigore cyose kidakuye n'ikigabo nta mwana ashobora kuboneka. Rero ni kuvuga ko kugira ngo tufate irigi ryawe tubanza kuba twabonye poulailler yawe, tukaraba d'après les sciences, tukaraba ko le nombre ufise y'inkokokazi ihuye n'amasake abagize ubushakashatsi biyagizije. Donc rero mu Burundi canke mu makungu kugira ngo uronke urugero rwiza rw'amagi abanguriye, biravugwa yuko isake imwe ushobora kuyiha inkokokazi 6 canke 7. Hariho abarenza bagashikana 10, ariko ico gihe urugero rwawe rw'amagi ntirushobora kuba ruri féconde ku rugero runini. Muraca mubitangura ko urumva ko isake imwe yose inkokokazi 10 ziba zibari nyinshi, imwe irashobora kwinyegeza canke zikaguma zicanga canga ukuntu ugasanga ntiyuriwe uwo munsi, niba kwicita irigi ry'igihumbi. Rero ni vyiza ko umuntu akurikirana ugo rutonde rw'uko inkokokazi imwe isake imwe ihabwa inkokokazi 6 canke 7. Niyo mpamvu nahisemwo kwegeranya hirya no hino aborozi batandukanye kugira ngo tugire umugambi munini yakumbure ko bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri canke iyo inguvu zibaye hamwe ari nyinshi zikora byinshi nyene. Mu Burundi sagasesheshwa rumuri incanco na kananira abahinga. Ho dushizeho iki gihe turimo usanga ca coronavirus, usanga bigoye ko amadeplacement y'abayindege canke y'abantu atabaho byoroshe, incanco nizizonka byoroshe cyane gose. Hari n'igihe byashitse zirabura, murazi ko abasanzwe badukurikirana keshi kubera ko twatangiye igikorwa tugikorana n'abatanzania, turashima ko ari igihugu kibanyi kandi ciza, usanga twirinda kujayo kugira ngo turonke amavaccine. Kigira kabiri mu Burundi amafarmasi vétérinaire arakenye cyane, aho naho bova kwari ni ngaha ku mugwa mukuru w'igisagara w'igihugu. Ugiye ngo hagati mu gihugu nta hantu naho ushobora kuronka vaccine y'inkoko iyo ari yo yose, kandi muzi sanzwe muzi ko ari bo bafise ahantu hanini yiya ho kororera. Bigaca bituma rero aborozi rimwe na rimwe bagira ingaruka mbi zo kudaha icanco inkoko cyane cyane ku gihe, bivanye ko numva ko niyavukisha inkoko no munsi kugira ngo azehe vaccine bisaba ko yinda kumanuka i Bujumbura. Rero irashobora gucerwa bivanye n'iki na kiriya, ugasanga rero inkoko nico gituma mu Burundi biracatugoye kuzigwiza neza. Rero turasaba ko n'abadandaza farmasi yo ni boutique
rero turasaba ko leta yokorohereza abashaka gukora ico gikorwa bakagikora kandi bakatuzanira inshanjo zigezweho zakorewe mu bigo bikomakomeye bisanzwe bihingura imiti y'ibitungwa. Rero ico kiracari kibazo kandi gikomeye gose cyane cyane nk'urucanco rwa mbere ruhabwa inkoko kandi rwo rukomeye rwitwa Malek na kananira abahinga. Ego kuko mwaturose nawe ko mwashe kuturonka rero ngo umuntu aturondeye ashaka kuturondera ku nimero zacu ngendanwa baza gukamera kumbure kwirem muyibone inimero zacu ngendanwa ni 71 amajana 7 amajana 264 canke 39 amajana 675 amajana 739 mu rurimi rw'igifaransa ashaka kumva igifaransa neza niho vyoroshe kuvuga inimero ni 71 79 264 ou 69 625 739 canke mugaca kuri Facebook mukandika Centre d'incubation et de transformation des produits alimentaires ariyo Citrapa Plus muca mubona ibikorwa byinshi dusanzwe dukora canke mugaja kuri mukatwandikira kuri email irakoze irakoze a 1993@gmail.com aho murashaka kudutora byoroshe aho dusanzwe dukorera rero nyamukuru ni mu gisagara ca Bujumbura muri quartier muri commune Muha zone Musaga quartier Gasekebuye ibarabara rya kabiri inimero 59. Rero niho usanze dutegurira inkoko zishobora kuduha amagi dushira muri zirya mashini mwabonye. Nta kindi ngaha tuhakorera hariya mwabonye ko muri kiriya cyumba duteguriramo imiswi imaze gukura tuyizana ngaha aho dushobora kurongera amagi yo kubundikiriza. Nk'uko mwabibonye harimo inkoko zikuze tumaze iminsi tuzekura kandi n'ibihe by'iminsi mikuru duhitiyemo byarazikariye cyane gose aho inshuti n'abagenzi basanzwe bazi ko dukora iki gikorwa usanga gutelefona igitondo n'umugoroba kugira ngo akugurire inkoko kandi biba bigoye kumuhakanira ko yatwazi ko ari wo mwuga wawe. Rero ibihe by'iminsi mikuru byarazihitanye aha dusigaranye nk'inko zishika nka 80 nakekeranya ariko ubundi kino kibanza cakira inkoko 500. Akamo twobatera nuko bokura amaboko mu mpuzu nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakajye, tukamenya yuko kugira ngo umuntu atere imbere si kuja mu biro birimo amaklimatizer ariko ni gukura amaboko mu mpuzu tugakora tukitanganiriza imigambi mito mito tukiha igihe gusa cyo gushika kwihangira kubera ko abarundi baraciye umugani ngo umwana mwiza aroroshe gusindagiza. Atavuga yuko biba byoroshe cyane gose gushigikira umuntu ari kuri ku gikorwa. Rero iyo umuntu ateguye umugambi uko ubungana kose ariko akaba ari karawukora biramuha inguvu bikamuha n'igicapo cy'icagomba gushikako muri kazoza.